Ndazi abeshi indwara ya hemorrhoide murayumva ariko ntimumenya ukuntu umuntu ayandura n'ibimenyetso vyayo n'ukuntu umuntu ashobora kuyivuza. Uno musi rero muri biraturaba twese nkaba naguteguriye kino kiganiro kugira ngo ndakwigishe kubijanye n'indwara ya hemorrhoide. Ariko beshi barashobora kubaza ati indwara ya hemorrhoide ni iki? Rero turabe iyo ndwara ikunda gufata abantu bameze gute. Nukuvuga ngo indwara ya hemorrhoide ifata abantu bose, ariko keshi ikunda gufata abakenyezi bibungenze kubera ko baba bafise imbanyi n'uburemere bw'ibiro bw'urya mwana baba bibungenze, bigatuma urya mwana agenda gusunika canke gukandamiza intuzenya isogi canke ivyo twokwita isogi munda. Noneho muca mubitahura ugaca usanga isogi zo munda zamaze kwibana kubera ko umwana aba ari munda n'ibiro vyinshi yazibanye, bigaca bituma umuvyeyi yibungenze ashobora kugwara indwara ya hemorrhoide. Ariko ntibisigura yuko abavyeyi bose bibungenze bashobora kuba bagwaye indwara ya hemorrhoide, ariko benshi muri bo barakunda gufatwa n'iyo ndwara ya hemorrhoide bivanye n'ukuntu aba yibungenze. Kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media. Hari service zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri, hari n'ibikoresho byinshi bitandukanye ibisata bitandukanye ari byo automatique de gestion, automatique de maintenance, automatique de communication. Kaze ku kimenyesha makuru Akejo Media. Ndakuramukije wewe nkurikirana kandi ukaba uriko urakurikira ibiganiro vya Akejo Media. Hama uno munsi nkaba nakuzaniye ikiganiro kijanye n'indwara bita hemorrhoide. Ndazi abeshi indwara ya hemorrhoide murayumva ariko ntimumenya ukuntu umuntu ayandura n'ibimenyetso vyayo n'ukuntu umuntu ashobora kuyivuza. Uno musi rero muri biraturaba twese nkaba naguteguriye kino kiganiro kugira ngo ndakwigishe kubijanye n'indwara ya hemorrhoide. Ariko beshi barashobora kubaza ati indwara ya hemorrhoide ni iki? Baratubwira neza yuko indwara ya hemorrhoide ni indwara ifatira mu mitsi yo mu gihimba gisohora umwanda mukuru. Iyo ndwara ifatira mu mitsi yo mu gihimba gisohora umwanda mukuru canke se mu kibuno. Iyo ndwara imaze kugufata rero no kuvuga iriya mitsi iravyimba. Irya mitsi imaze kuvyimba kuko imaze kuvyimba iragutera ububabare bunini cyane. Kandi hemorrhoide ziri ubwoko bubiri. Hariho hemorrhoide y'indani itaboneka, hariho na hemorrhoide yibonekeza. Iyo mitsi ishobora kuvyimbira indani ntiboneke, ariko kandi irashobora no kuvyimba ikibonekeza, ugasanga mu kibuno havyimvye, niyo ukozeyo ukabona kabisa yuko hariyo ubuvyimbe. So iyo mitsi imaze kuvyimba bituma ugira ububabare bukabije cyane. Uragira ububabare bunini gose mu gihe cyo kwituma. Iyo ugiye kwituma keshi usanga uriko urituma umwanda mukuru umeze nk'amahenehene. Ukuvuga umwanda mukuru uraza ukikata, kandi urya mwanda mukuru ugumye gose. Cyane cyane hari igihe uzananye n'amaraso, kandi mu gihe cyo kwituma birakubabaza cyane. Hanyuma niyo uhejeje kwituma urumva umenga hariya mu gihimba gisohora umwanda mukuru ububabare, ukumva umenga wosubira kuri toilette. Niyo ugiye kuri toilette kandi iyo uri kurituma ugakoresha inguvu cyane mu kwikanira, ububabare burenze cyane. Kandi iyo uhejeje mu nyuma, iyo uhejeje kugira umwanda mukuru urababara gose, ukumva iyo uhagaze urababara, ukumva no mu kibuno uri kurababara, canke iyo wicaye ukababara, ukumva uri jene, ukumva nyene umenga umwanya wari wo wose woguma uryamye. Umaze kubona ivyo bintu nk'ivyo bigushikiye muri uwo mwanya, uzoca umenya neza yuko ari ikimenyetso kimwe cerekana yuko urwaye indwara ya hemorrhoide. Akeshi iyo ndwara benshi baragira isoni yo kugenda kuyivuza kubera ko ifatira mu gihimba cirondo, ariko kandi mu Kirundi baraca umugani ati uza gukira indwara arayirata. Rero mu gihe ugize isoni yoyo iguma yiyongera. Ariko iyo ufashe umwanya ukagenda kwa muganga, ntuzotinye kuja kwa muganga umaze kubona iyo ndwara yamaze kugushikira. Ntuzutinye kuko uja gukira indwara arayirata, kuko iyo utagiye kuyivuga yoyo ntikira.
iguma yiyongera kandi uko yiyongera niko nawe uguma ugira ububabare. Icambere hemorrhoide iratuma wumva uri jene ukumva ntushobora gutambuka umwanya munini kuko niyo uri kuratambuka urababara hariya mu kibuno. So iyo uri kuratambuka urababara kandi wumva ufise isoni mu bantu ukumva nta mwanya munini wohagarara ukaba wumva umwanya ari wo wose umenga wo kwicara kubera ko niyo uhagaze urababara. Rero ikihari iyo umaze kubona ibimenyetso bimwe muri ivyo ndakubwiye, ugiye kuri toilette ukumva uri kusohora umwanda mukuru ukumva urababara ukikanira, ni ikimenyetso kimwe cerekana yuko ubu ushobora kuvugwa iyo ndwara ya hemorrhoide. Ariko kandi irashobora kutibonekeza ikavyimbira indani, iriya mitsi y'indani ikavyimbira indani, mugabo naho nyene uzovyumva mu gihe ugiye kuri toilette uragira ububabare bukabije bwose ukumva nyene kuri kurababara, niyo uhejeje kwituma ugasigara urababara. Ivyo ni ibimenyetso bimwe bimwe vyerekana indwara ya hemorrhoide. Ariko twinjire mu buryo bwimbitse rero tugende kuraba ibimenyetso vy'indwara ya hemorrhoide. Ariko keshi baratubwira neza yuko igitigiri c'ababa 40% c'abantu bagwaye iyo ndwara ya hemorrhoide ntikunda kwerekana ibimenyetso na bimwe. Ariko iyo ibimenyetso vyiseruye ni bimwe muri ibi tugomba tugende kuraba. Hariho ububabare bukabije mu gihe cyo kwituma umwanda mukuru, ni vya bindi nakubwira. Ububabare bukabije mu gihe cyo kwituma umwanda mukuru ukumva nyene yuko iyo uri kurituma umwanda mukuru ubabara gose rero niyo uhejeje kwituma umwanda mukuru ukabandanya kubabara. Ico ni ikimenyetso ca mbere cerekana yuko uzobugwa indwara ya hemorrhoide. Ariko kandi kumva ikintu canke kumva hari ikintu mu gihimba cawe gisohora umwanda mukuru ukumva ni nk'akantu k'agakoko kariko karatemberayo kandi atagakoko kariyo ukumva umenga uri jene, bigatuma naho uba uri mu bantu ukumva umenga urabuza amahoro, ugasanga watwaye y'ukuboko hari inyuma kwiyaga. Ndazi ko bamwe bihora bibabako uri kuratambuka canke uhagaze ukumva uri jene hariya ahantu mu kibuno hariya ahaca umwanda mukuru ukumva umenga biragutera isoni kuja ukumva umenga wo kwiyaga, ariko nyene kubera ko buri mu bantu bikagutera isoni yo gushira ukuboko kugira ngo wiyage. Ukumva umenga hari ikintu kiriko kirazunguruka canke akantu k'agakoko canke ukiyumva kubo bimaze kuba byoshikira barabitse ukuntu biba bimeze, ukumva umenga hariya woshirayo ukuboko kagira gute ukiyaga. Ico ni ikimenyetso kigira kabiri kicerekana yuko uba ufise indwara ya hemorrhoide. Ariko kandi tugende kuraba ikindi kimenyetso, kumva canke kumva hari ico nanakivuze, kumva amaraso, kuva amaraso canke gusohora amaraso mu gihe cyo kwituma. Ugasanga iyo ugiye kwituma ukoresha ingufu zo gusunika ujya mwanda mukuru, ariko kandi ujya mwanda mukuru ugasohokana amaraso. Nico ni ikimenyetso cerekana yuko ushobora kuba urwaye indwara ya hemorrhoide. Mu gihe uzogenda ku toilette iyo uriko urasohora umwanda mukuru ukituma n'ububabare bwinshi, canke iyo ugiye kwituma umwanda mukuru ugasohoka mu nyuma hagasohoka amaraso canke umwanda mukuru ukazanana n'amaraso, ni ikimenyetso kimwe cerekana mu bimenyetso bigize indwara ya hemorrhoide. Ariko kandi imitsi kuvyimba mu gihimba cyo kwifasha canke mu gihimba gifasha umuntu kwituma, imitsi ugasanga mu kibuno yavyimbye. Hariho imitsi rero ivyimbira indani ntiyibonekeze, hariho n'imitsi ivyimbira hanze, niyo ufise iyo ndwara ubushize y'urutoke ukumva nyene ko havyimbye. Nico ni ikimenyetso cerekana yuko uba urwaye indwara ya hemorrhoide. Ubuvyimbe uburibwe mu ntoboro isohora umwanda mukuru. Ivya bindi nakubwira, iyo wahejeje gusohora umwanda mukuru ukumva umenga uri kuraribwa hariya muri rya ntoboro, ukumva umenga woshirayo urutoke ukiyaga, ukaguma wumva umenga uri jene. No kuvuga ngo ivyo bimenyetso vyose bimaze kugushikira ukabibona canke ukabona ikimenyetso kimwe muri ivyo, nyaragasa kwa muganga gupima barabe neza yuko ari indwara ya hemorrhoide urwaye canke urwaye iyindi
ngwara, kuko hariho n'izindi ngwara ushobora kugwara mu bihimba byo gusohora umwanda mukuru, ugasanga ibimenyetso bimwe bimwe bisa n'ibyo bimenyetso by'ingwara ya hemorrhoide. Rero turabe iyo ndwara ikunda gufata abantu bameze gute. No kuvuga ngo ingwara ya hemorrhoide ifata abantu bose, ariko keshi ikunda gufata abakenyezi bibungenze, kubera ko baba bafise imbanyi n'uburemere bw'ibiro bw'urya mwana baba bibungenze, bigatuma urya mwana agenda gusunika canke gukandamiza intuzenya isogi canke ivyo twokwita isogi mu nda. Noneho muca mubitahura, ugaca usanga isogi zo mu nda zamaze kwibana, kubera ko umwana aba ari mu nda n'ibiro byinshi yazibanye, bigaca bituma umuvyeyi yibungenze ashobora kugwara ingwara ya hemorrhoide. Ariko ntibisigura yuko abavyeyi bose bibungenze bashobora kuba bagwaye ingwara ya hemorrhoide, ariko benshi muri bo barakunda gufatwa n'iyo ngwara ya hemorrhoide bivanye n'ukuntu aba yibungenze, bigaca bituma zirya sogi zo mu nda zituna. Rero iyo zimaze kwituna, hageze kugenda ku mwanda mukuru, ugaca usanga n'umwanda mukuru usohoka ku ngorane, bigaca bituma iriya mitsi iri mu gihimba cyo mu mwanda mukuru ica ivyimba, kubera ko iba yabanywe, bigaca bituma rero iyo ngwara ya hemorrhoide yo kwibonekeza ku muvyeyi yibungenze. Ariko kandi iyo ngwara ya hemorrhoide irakunda cyane gufata ku batama bageze mu zabukuru, kuvuga ngo ku batama bageze mu myaka y'izabukuru iyo ngwara ya hemorrhoide irakunda kubafata. Ariko kandi ingwara ya hemorrhoide irafata cyane cyane abantu bafise umuvyibuho urenze. Ni ukuvuga babandi usanga bafise umuvyibuho urenze, ugasanga bahera ku biro 100 kuduga, badakora amasiporo ngo bashobore kunonora umubiri wabo. Iyo ngwara ya hemorrhoide irashobora kuba yobafata. Ni ukuvuga ngo kubera ko ibiro biba ari vyinshi, bigatuma ibinure vyiyongera mu mubiri, bigatuma kandi iyo ngwara ya hemorrhoide yoronka uburyo ibafata, kubera ko biba vyoroshe. Ni ukuvuga ngo abahinga baratubwira yuko abantu bafise umuvyibuho urenze, iyo ngwara ya hemorrhoide ishobora kubafata. Ariko kandi ingwara ya hemorrhoide irafata abantu bashobora kuba bo kwicara umwanya muremure badahaguruka ngo banonore imitsi. Ni ukuvuga iki? Cyane cyane barya abantu bashona, barya abantu bakoresha imashini zo gushona, baba bicaye umwanya muremure, ugasanga umuntu kuva ku isaha ya mbere gushika ku isaha ya gatandatu harahaguruka ngo agorore imitsi. Ni ukuvuga ngo amaraso aca agenda akibana hariya mu mitsi no muri ya ntoboro isohora umwanda mukuru, bigaca bituma iriya mitsi ica ivyimba, bigaca bituma bikuzanira iya ngwara nariko ndakubwira ya hemorrhoide. Cyane cyane abantu b'abafundi bashona impuzu, abatayeri canke barya abashoferi usanga batwaza imodoka zinini, ugasanga bashoboye kumara amasaha 8 bicaye bariko baratwaza imodoka batarahaguruka ngo bigorore canke ngo bagorore imitsi, birashobora gutuma bogwara iyo ngwara ya hemorrhoide. Ariko kandi ingwara ya hemorrhoide irafata abantu bakunda kurya ipiripiri nyinshi cyane. Ni ukuvuga ipiripiri nyinshi cyane nayo iri mu bituma woshobora kugwara indwara ya hemorrhoide, kuko muri kijya gihe ushoboye kujya piripiri irashobora urayirya igashika mu nda ukayijyana akayabaga, ariko imaze gushika mu nda icyambere ironona estoma, icya kabiri bigatuma kujya nyene wayiriye ikigenda mu mara canke mu nsogi. Hama insogi nazo iyo zigiye gusohora umwanda mukuru, uriya mwanda mukuru ugaca usohokana na rya piripiri. Rijya piripiri ndaza beshi bihora bibabako iyo ugiye ku mwanda mukuru bivanye n'ipiripiri wariye, ukumva na hariya hasohokera umwanda mukuru hariko harababa. Ipiripiri naryo ni kimwe mu bituma woshobora kugwara ingwara ya hemorrhoide. Nimba wewe uri kuranyumviriza ugi piripiri, gerageza kugabanya ipiripiri kugira ngo utazofatwa n'iyo ngwara ya hemorrhoide, binashobotse uyihebe. Ariko kandi ingwara ya hemorrhoide irashobora kuba yofata abantu bakunze gufungura imfungurwa zirimo ingano. Ni ukuvuga cyane cyane barya abantu usanga mu gitondo bafungura ibintu vy'amacapati, ugasanga ku murango aho kugira ngo ahindure afate
afungure imbogaboga canke afungure ivyamwa, ugasanga ku murango asubiye gufungura icapati n'ibiharage, mw'ijoro ku mugoroba ugasanga afunguye umukate, ibintu nk'ivyo. Niyo atetse ubuyi ugasanga akoroza ubuyi burimwo ingano. Cane cane ingano ni kimwe mu bintu bituma umuntu yoshobora kuba yogwara indwara ya hemorrhoide. Rero impanuro no guhereza mu mfungurwa zawe ufungura, cane cane ku bantu bafata umwanya muremure bicaye, icambere bahanuwe ni ukugerageza kunywa amazi menshi n'imiburiburi litiro 2 canke 3 ku munsi, kugira ngo arya amazi icambere agenda koza amafyigo, ica kabiri atuma uticara umwanya munini, kuko wamaze kunywa amazi ushobora kumara nk'iminota 30 utarahaguruka ngo ugende ku mwanda mutoyi. Ni ukuvuga ngo kurya uhaguruka ugenda ku mwanda mutoyi uba uriko uragorora imitsi, ya mitsi yo hariya hasohora umwanda mukuru iraronka kuruhuka kubera uguma uhaguruka ugenda ku mwanda mukuru. Icambere amazi azogufasha koza amafyigo, kuko turazi yuko amazi ari ubuzima. Ica kabiri amazi azogufasha kuza urahaguruka ugenda ku mwanda mutoyi wongera ugaruka ku kazi kawe. Rero abantu mukunda kumara umwanya munini mu bikorwa, iyo mwicaye murahanurwa cyane kuba mwofata amazi vyiza bishoboka n'imiburiburi litiro 2 canke 3 ku munsi. Hanyuma ikindi nyamukuru ni ugufungura ifunguro zirimwo ibintu vy'imbogaboga. Fungura imbogaboga ku buryo bushoboka, wanashaka uzigire umugenzo. Gerageza wikingire canke wirinde gufungura ibintu birimwo ingano. Za capati zo mu gitondo gerageza uzihebe. Fungura imbogaboga, mu mwanya w'icapati ufume uhafungura imbogaboga, naho zoba zitetse zitarimwo amavuta ariko zitetse neza, hakaba harimwo nk'isalade, kokombre, ibitunguru, ikaroti n'ibindi. Navyo biri mu bituma umubiri wawe womera neza, kandi biri mu bituma iyo ngwara ya hemorrhoide ushobora kuyikira canke ntunayigware. Gerageza gufungura rero indya zirimwo imbogaboga, ariko kandi utibagiye ivyamwa. Cane cane abantu bagwaye hemorrhoide babahanura gufungura indya zirimwo imbogaboga, bakabahanura no gufungura indya zirimwo ivyamwa. Bakaguhanura kandi kwirinda gufungura umuceri. Ni ukuvuga ngo baguhanura kwirinda gufungura ziryandya iyo ugiye kwituma uza kwituma umwanda ugumye. Bakaguhanura gufungura indya zandya ufunguye iyo ugiye kwituma usanga uri kurituma umwanda woroshe, kuko iyo ugiye kwituma umwanda ugumye usanzwe urwaye hemorrhoide biragutera ububabare bukabije, wa mwanda ugasohokana n'amaraso bikakujena, ukumva umengurijene, bikagutuma wihebura, bigatuma n'ibikorwa wari kurakora ubiheba, bigatuma wiyumvira ukagera kure. Ariko kandi bakaguhanura kuja kwa muganga. Ntugire isoni gukura impuzu no kumwereka muganga ingwara urwaye. Urupfu ntirunyegezwa, nico gituma ugerageza canke impanuro ndaguhaye, ugerageze ugende kwa muganga, umubwire muganga ingwara urwaye, kugira ngo canke umubwire ibimenyetso wibonako, kugira ngo amenye ibipimo aza kugufata, kugira ngo bamenye n'umuti bashobora kukwandikira. Iyo umuntu abonye ivyo bimenyetso asabwa kuja kwa muganga bakamukorera igipimo citwa aniscope. Ico gipimo citwa aniscope nico cerekana yuko urwaye iyo ngwara ya hemorrhoide, canke se kikaza kwerekana yuko woba urwaye izindi ngwara. Rero iyo umaze kuba wibonye ko ivyo bimenyetso nakubwiye, nyaragasa kwa muganga, hanyuma bagukorere igipimo citwa aniscope, kugira ngo barabe yuko woba urwaye iyo ngwara ya hemorrhoide. Tugomba rero turabe hemorrhoide yo hanze na hemorrhoide y'indani, itandukaniro riri hagati ya hemorrhoide y'indani itibonekeza na hemorrhoide yo hanze yibonekeza. Duhereye kuri hemorrhoide y'indani itibonekeza, akeshi usanga imitsi yavyimbiye indani. Ni ukuvuga ngo ivyimbira indani ku buryo wumva uri kurababara indani, ukumva woshirayo n'urutoki kwiyaga, ariko ntiwigera wumva na kimwe. Abeshi baratora n'icirore
bakaraba bakabona umenga nta na kimwe, ariko bakiyumvira none ibi bintu biriko biva kuki? Ni ukuvuga ngo hemorrhoide y'indani ukuntu ibabaza, wumva ubabara indani, ukumva hari indani ufise ububabare buvanganije n'ubushe, ukumva ngaha mu kibuno hose hababara, niyo wicaye ukababara, cyangwa se iyo wicaye ku moto canke wicaye kw'ikinga, naho woba wicaye mu modoka, mu gihe wicaye urumva kumenga indani uri kurababara, ugasanga wicariye ukuguru kumwe wicariye ihenga canke ukundi kuguru wicariye ihenga kugira ngo wumve ko woronka ukuntu wicara neza utari kurababara. Ariko kandi iyo wicaye imodoka iri kiragenda canke uri kuri moto iri kiragenda, iyo igiye kuguceka urababara rwose, ukumva uri kubabarira indani. Ni ukuvuga iriya mitsi y'indani iba yavyimbiye indani. Iyo niyo hemorrhoide twita iy'indani. Hemorrhoide yo hanze yibonekeza nayo ukuntu imeze, ni ukuvuga ngo ni imitsi ivyimba, niyo ukozeyo hariya mu ntoboro isohora umwanda mukuru urayikorako ukumva kabisa ukabona ko ivyimvye. Mbese niyo utoye iciro ugashira ino ukiraba, urabona kabisa hariya indani ko hagize gute, ko havyimvye, ugasanga n'ugutukura hatukuye. Hariho rero n'abagwara hemorrhoide ugasanga yarenze urugero, ugasanga ni inyama nyene yavyimvye yasohotse, niyo uyikoze ko nyene urayumva. Iyo nyama iyo ugiye ku mwanda mukuru ikakubabaza gose gose gose. Rero haragera no ku rugero iyo nyama iguma ikura bivanye n'imisuku ntiguma igenda. Ni ukuvuga ngo iyo utagiye kuyivuza hakiri kare iyo ngwara ya hemorrhoide irashobora gutuma usinzikara, ikakuzanira ingaruka mbi harimwo n'urupfu. Ni ukuvuga ngo iyo nyama iyo yarenze urugero haragera igihe ugenda kwa muganga bakayikata ukagira ububabare burenze, ariko bizoba vyakuvuye ko kubera uzoba wagumye uvyirerera. Ukibona ibimenyetso muri ibi ndakubwiye, nyaragasa kwa muganga bakwandikire umuti woba woshobora kukuvura iyo ndwara ya hemorrhoide. Iyo rero niyo hemorrhoide yo hanze. Uca umenya itandukaniro riri hagati ya hemorrhoide y'indani na hemorrhoide yo hanze isohoka. Hama twagomba turabe bimwe mu bituma umuntu atinya canke bimwe mu bituma umuntu agwara hemorrhoide ugasanga yahavuye iba umurengera. Bimwe mu bituma umuntu agwara iyo ndwara ya hemorrhoide ugasanga yahavuye iba umurengera n'ugutinya. Nugutinya kubibwira abagenzi, canke gutinya kubibwira umuntu ubona ko ari umwizigirwa, canke gutinya kuja kwa muganga kubiganirira muganga. Ivyo rero bimwe biri mu bituma ugwara iyo ngwara ya hemorrhoide yo tuma ugera kure. Sinzi ko ngaho turiko turatahurana. Ukaba ufise ico ubaza ntutinye, ukaba woba ufise ibimenyetso bimwe muri ivyo urashobora kunyandikira ukambaza, hanyuma nkakwereka uburyo wo kwivuza. Ariko uburyo bukuru nyamukuru nuko jewe ndaguhereza iki cigwa, hanyuma nkakwereka naho wogenda kwivuza. Sinzi yuko ngaho uba uriko urantahura. Ariko kandi twagomba turabe imwe mu miti ishobora kuba yovura iyo ngwara ya hemorrhoide. Ni ukuvuga ngo ingwara ya hemorrhoide irakira kandi neza. Iyo ugiye kuyivuza ukanayivuza hakiri kare, ingwara ya hemorrhoide irakira. Kandi kenshi urashobora kuba ugwaye ingwara ya hemorrhoide, irashobora kuza ikamara nk'ukwezi canke amezi abiri, amezi atatu, ikagenda ntisubire kuboneka. Ariko utayivujije ntibisigura yuko uba warakize, uzoguma ugendana nayo. Ariko iyo ugiye kuyivuza urakira. Irashobora kuza ukumva vya bimenyetso nakubwira birakubaye k'imisi 2, imisi 3, umunsi ugira 4 ugasanga vya bimenyetso vyaheze, ugaca wibaza ngo vyaraheze. Ariko kugira ngo ukire nuko wogenda kwa muganga ukivuza. Nico kintu ca mbere nyamukuru umuntu ategerezwa gukora. Rero imiti imwe mu miti ivura hemorrhoide iri ubwoko bubiri. Hariho imiti y'ikizungu, hariho n'imiti kama. Hariho imiti kama ishobora kuvura hemorrhoide,
bamwe barabizi, abamaze kurwara izo ndwara za hemorrhoide bamaze kwivuza, hariho abakira bakoresheje imiti kama, ariko jewe uno munsi ndagenda kukwigisha ndakwereka imiti y'ikizungu ishobora kuba yokiza iyo ndwara ya hemorrhoide. Ni hamwe n'ibinini vy'ubwoko butandukanye, hariho ibinini vya amoxicilline canke ibinini vya antibiotique. Ibinini vya amoxicilline biratuma iyo ndwara, iyo ubifashe neza nk'uko muganga yabikwandikiye, ugakurikiza impanuro yaguhaye zo kwirinda gufungura vya bintu vy'ingano, ukirinda gufungura ipiripiri ryinshi, ukanahagarika n'inzoga zirimwo alcool nini, urashobora gukira neza atangorane n'imwe biguteye. Hariho umuti ampicloxa canke bita ampicloxacilline, nawo urimwo mu bivura iyo ndwara ya hemorrhoide. Bivana n'ukuntu muganga aba yawukwandikiye kugira ngo uwufate ugakurikiza impanuro yaguhaye. Ariko kandi hariho umuti witwa corticoide. Uwo muti ugabanya ubuvyimbe canke kuvyimba kw'imitsi. Ni ukuvuga uwo muti wa corticoide iyo uwufashe uratuma ya mitsi yavyimba, ya mitsi y'indani yavyimvye canke irya mitsi yo hanze ivyimvye igabanuka, burya buvyimbe bukagabanuka. Ariko kandi hariho umuti witwa anesthetique. Uwo muti ugufasha kugabanya ububabare. Ni ukuvuga ngo burya bubabare bukabije wumva iyo uriko urumva iyo ndwara ya hemorrhoide ikurembeje, canke iyo ugiye kwitwarete ukumva urababara, canke ugiye kwituma ukumva urababara, bimwe muri ivyo, canke iyo uri kuratambuka ukumva urababara. Iyo ufashe uwo muti wa anesthetique nawo uratuma ububabare bugabanuka. Ariko hariho n'ikinini bitwa anisole. Ni ukuvuga ngo ico kinini bita anisole kiba kirimwo anesthetique locale na oxyde de zinc. Ni ukuvuga ngo ni kinini kirimwo iyo miti tuvuze bavanganije. Ico kinini naco gikingira ahari hemorrhoide gukomeza kononekara. Ni ukuvuga ngo iyo ugikoresheje hajya haba hari irya ndwara ya hemorrhoide, gikingira ko hatokomeza hononekara kugira ngo handuze n'ahandi. Ni ukuvuga anisole ukuntu umuntu ayikoresha, ni ukuvuga duhereye kuri amoxicilline canke ampicloxacilline n'iyi ya corticoide na anesthetique n'imiti. Ivyo ni binini umira, ariko anisole ntuyimira. Ikinini anisole ni kinini mwe muriko muranyumviriza canke mwoba mufise telefone zija ku ma internet, urashobora kuja kuri Google ukagoginga ukandika anisole, barakikwereka ukuntu kiba kimeze n'uburyo gikoreshwa. Ni ukuvuga ngo ku muntu agwaye hemorrhoide, anisole ni kinini kimuvura, kigatuma gikingira hajya imigera ya hemorrhoide yokwiye hose, hemorrhoide ikaguma uruhande rumwe. Nico kintu ca mbere ikora. Ariko kandi anisole ituma bwa bubabare waguma wumva hariya mu ntobori isohora umwanda mukuru bugabanuka. No kuvuga ngo tugomba turabe ingene ikinini ca anisole naco gikora. Ikinini ca anisole ni kinini mu burebure ngereranije kirashobora coba kingana nk'uwo mufuniko w'ikaramu. Ni kinini imbere kiba gisongoye, inyuma kikaza conze. Ni ukuvuga ngo ico kinini ukuntu uri bugikoreshe, ubwa mbere uzi kugwaye iyo ndwara ya hemorrhoide, gerageza ushushe amazi y'akazuyazi.
umaze kuba wumva ubabara canke iyo uvuye kuri toilette ukaguma ugira ubwo bubabare canke iyo ugiye kuri toilette mu gusunika umwanda mukuru wumva ubabara canke ububabare umwanda mukuru ukazanana n'amaraso. Ubwa mbere shusha amazi y'akazuyazi, arya amazi y'akazuyazi uce uyakoresha mu kwisukura hariya haca umwanda mukuru, wisukure neza. Hanyuma ikinini cha anizore ukuntu gikora nukuvuga kiba kiri mu gashashe, nukuvuga ako gasashe canke ako kantu kiba gitekeyemwo ntutabura nka kurya bisanzwe, utegerezwa kwitonda mu gutabura, uraraba itandukaniro riri hagati y'agasashe kano ngaha ukamera nk'ugira uko kugira ngo kize kuvayo cyose. Kandi kinini cyane izore abahinga baguhanura yuko imbere yuko ugikoresha ufise frigo wobanza ukagishira muri frigo kikabanza kikaganda, kuko ni kinini kiba kiganze kiza kushongera hariya mu ntoboro icamo umwanda mukuru. Rero uko kuntu ico kinini gikora, uragishishura, umaze kugikurayo bakubwira yuko uryamira urubavu. Umaze kuba waryamiye urubavu, hanyuma ugaca uraba harya hasongoye ku kinini, aha haba hasongoye, hanyuma ugaca ucinzizayo gato gato nko kw'isantimetero 2 ukumva aho kigeze, kuko iyo kiriko kirinjirayo uracumva, kandi uko gitera cinjirayo urumva impinduka muri bwa bubabare uburi kurumva, kubera ko kiba gikanye kandi kiba kiganze. Rero ukujya cinjirayo impinduka utera uyumva. Hanyuma rero bakubwira ko uryamira urubavu, hanyuma ukaduza ukuguru ukacinjizayo buke buke kuri santimetero 2, kimaze gushikayo, hanyuma wamaze kumva aho kigeze ku bubabare bwawe uba usanzwe ufise, umaze kumva aho kigeze, ugaca usabwa umwanya wo kuruhuka uryamye nk'ikiringo cy'isaha canke amasaha 2, naho yoba amasaha 3 arenga. No kuvuga kijya kinini ukuntu gikora, kigenda gushongera canke kigenda kuyongera hariya mu ntoboro isohora umwanda mukuru, kiba kiriko kiravura bwa bubabare. Ariko kandi mwibuke yuko ikinini yanizore gituma hemorrhoide zidakwira muri rujya ruhande ubugwayi. Ushobora kuba urwaye hemorrhoide ugasanga wavyimbiye mu ruhande rw'iburyo. Ico kinini yanizore kiza gukingira hariya mu ruhande rw'iburyo, abariho haguma iyo ngwara ntihave izunguruka ngo hemorrhoide izunguruke uzosanga yagiye no mu ruhande rw'ibubafu. Ndibaza muri ivyo bike ndiko ndakwigisha urashobora kuba wotahura ikinini yanizore ico gikora n'ukuntu gikoreshwa. Ni vyiza kwivuza hakiri kare iyo ndwara ya hemorrhoide kugira ngo ntikubangamire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nukuvuga ngo umaze kubona bijya bimenyetso nakubwiye, iyo ugiye kuri toilette ukumva umwanda wawe mukuru uzugumye, iyo uravye ugasohokana amaraso, canke urashobora gusutama kuri toilette canke ukicara kuri toilette ukamara nk'iminota 30 wumva umenga umwanda mukuru ugomba gusohoka ariko ntusohoke. Niyo usohotse ukumva umenga wowikanira ku nguvu kugira ngo uveyo, ico ni kimenyetso kimwe kikwerekana yuko ufise ingwara ya hemorrhoide. Ariko kandi hemorrhoide kandi irashobora kuva kugwara agaharo canke guharisha canke gucibwamwo umwanya muremure. Gufata gucibwamwo imisi 3 wikwirikiranya navyo biratuma woshobora kuba wogwara ingwara ya hemorrhoide. Ndibaza muri ibi bikenda kwigishije urashobora kuba hari ico utahuye utaruzi, canke se hari ibimenyetso vyahora bikubako utaruzi, ariko ubu ugiye kubona yuko ibimenyetso bimwe bimwe nimba wahora ubibona ku mubiri wawe bikwereka neza yuko woba ugwaye iyo ngwara ya hemorrhoide. Hemorrhoide ni ingwara ivugwa igakira iyo ugiye kuyivuza hakiri kare, ariko iyo utayivuje hakiri kare irakononera ubuzima, cane cane ku bantu b'abashinga ntahe canke abantu b'abapfasoni. Nk'umuntu w'umushinga ntahe uravyumva nyene ko nta bikorwa ushobora gukora. Ni gute uzogenda gukora ibikorwa ino uri kurababara? Hemorrhoide kandi nibagiye ikindi kintu, irashobora kuva kuri barya abantu bakunda guterura ibintu biremereye.
ico nari nacibagiye. Bimwe mu vyotuma wogwara hemorrhoide, muri barya abantu bakunda guterura imizigo iremereye canke barya abantu bagenda kuduza ivyuma biremereye cyane, birashobora kuba vyotuma nabo bogwara iyo ngwara ya hemorrhoide, kubera ko imitsi y'ino munsi ishobora kubura ubushobozi igaca ivyimba, ugaca usanga ya maraso rero yagiye mu mitsi agaca avyimbira muri za ntoboro zisohora, muri ya ntoboro zisohora amaraso, umwanda mukuru, ugaca usanga kwikorera ibintu biremereye cyangwa guterura ibintu biremereye naco ni kimwe mu vyotuma ushobora kugwara ingwara ya hemorrhoide. Mbega hari ibimenyetso, muri ivyo bimenyetso ndakubwiye hari na kimwe muri ivyo bimenyetso woba ufise? Ukaba ufise ibimenyetso kimwe muri ivyo, mpamagara ndakwereke uburyo uzokwivuza. Inimero nijya nyene na mana yishitseko 67 889 100 canke guteranya 255 7 6 ubusa 25 28. Izo nizo nimero zanje nkoresha. Ukaba ufise ibimenyetso bimwe muri ivyo urandondera ndagufasha, canke utemberere media ya Akejo uzoronka inyigisho ku buryo buramvuye. Hamwe n'ivyo ndibaza yuko bimwe ndakwigishije muri ivyo hari ico bikumariye canke bizogufasha muri kino kiganiro ca biraturaba twese. Haba rero nkaba ndagushimiye, nkaba ndagusaba ubandanye gukurikirana ibiganiro vya Akejo Media. Inyuma ya kamera twari kumwe na Boris, ariko nanje ni jewe Felix sanze ndagushikiriza ibiganiro vyo kwiyubaka mu buzima. Nkaba ndakwifurije umunsi mwiza. Bye bye. Kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media. Hari service zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye ibisata bitandukanye arivyo automatique de gestion, informatique de maintenance, informatique de communication. Kaze ku kimenyesha makuru Akejo Media.